umuntu ashaka gutera imbere abafasha urugendo rurerure kandi urwo rugendo azoruhuriramo n'abandi benshi. Bamwe bazobara bakorana nawe, abandi bazobara abakozi biwe, abandi bazobara bahiganwa nawe, abandi bazobara bamushigikiza uburyo ayama banke n'ama microfinance n'abandi. Abo bose kugira ngo mugendane mushikane kure birasaba yuko ubura umuntu w'umwizigirwa. Hariho ingeso mbi abadandaza bamwe bafise, gukoresha umwanya nabi biri mu bintu bituma tudatera imbere ku muvuduko ushimishije. Naragerageje guharura umuntu atakaza isaha imwe ku munsi, isaha y'akazi, akabandanya atakaza iyo saha ku munsi, ubishize ku kiringo c'imyaka 15 abatakaje umwaka n'ibice bibiri vy'akazi. Nukuvuga ko mu myaka 15 hazokwama hariho umwaka utakara. Ni vyiza ko twumva agaciro k'umwanya mu bikorwa vyacu, kugira ngo ijya saha yizigirwa gutyo iboneke. Bisaba ko bariya bazikora baba ari abantu bafise ubumenyi bukwiye, bafise ubuhinga bukwiye, abantu b'umwete badapfa gukora ibintu nk'abavyikura, abantu barangwa n'ubuziranenge. Gukoresha umwanya neza. Hariho ingeso dukwiye gutandukana nazo. Bijya bintu vyo gutegura ibikorwa, aho kubitangura ku gihe ukongera ku isaha zibiri, uba uri kuragabanya wa muvuduko w'iterambere ryawe. Nimba vyoshika umuvuduko ukagabanuka, bize biva handi ntibize bikuveko. Gukoresha umwanya nabi biri mu bintu bituma tudatera imbere ku muvuduko ushimishije. Naragerageje guharura umuntu atakaza isaha imwe ku munsi, isaha y'akazi, akabandanya atakaza iyo saha ku munsi, ubishize ku kiringo c'imyaka 15 abatakaje umwaka n'ibice bibiri vy'akazi. Nukuvuga ko mu myaka 15 hazokwama hariho umwaka utakara. Ni vyiza ko twumva agaciro k'umwanya mu bikorwa vyacu. Umwanya ni kimwe mu bigize ivyo dukeneye mu maresources atuma dushika kuri iriya ntumbero. Ivyo murabizi, iyo umuntu ariko arakora ibikorwa agakikwa n'amagara akaja mu bitaro, hariho ibica bihagarara kubera amagara atamukundira gukoresha umwanya neza. Nico gituma ari vyiza ko twitwararika gukoresha umwanya neza. Aha hantu turahagwaye, abanyafrika benshi turivugira ngo n'amasaha y'abarundi, ngo n'amasaha y'abanyafrika. Nta masaha y'abarundi, nta masaha y'abanyafrika baho ku muntu ashaka iterambere. Igikorwa cari gutwara isaha ni gitware iyo saha nyene. Niwongera ku mwanya kubera gusamara, umenye ko wishe icari gukurikira mu nyuma y'ico. Ica gatatu cyo kwitwararika cane mu gukora ibikorwa vyacu vya misi yose, ni gukora ibintu bishimwa, ibintu birangwa na excellence, ibintu abantu badacisha mwijisho. Abantu muri mwebwe bakunda gukoresha isaha cane, harabusanga isaha badafise aho baguze kubera bafise isaha bizigira kurusha izindi. Mu bihugu vyemewe cane mu gukora isaha nziza zikomeye ushobora gukoresha igihe kirekire ntiguhemukire, ni igihugu citwa Ubuswisi. Abantu bakunda amasaha barakunda cane isaha zo mu Buswisi, kandi kenshi ziba ari isaha zinazimvye ugereranije n'izindi, ariko bakemera bakazimbwa kuko bavuga bati naho nzimbwe ndazi ko isaha ndayironse itazontetereza. Kugira ngo ijya saha yizigirwa gutyo iboneke, bisaba ko bariya bazikora baba ari abantu bafise ubumenyi bukwiye, bafise ubuhinga bukwiye, abantu b'umwete badapfa gukora ibintu nk'abavyikura, abantu barangwa n'ubuziranenge, badashobora kwemera gusohora ikidandazo giteye isoni
badashobora kwemera kwishira hamwe ryabo ribonwa nabi kubera ivyo bakoze ari ibintu biri mediocre, n'abantu barangwa n'ivumbura bishasha innovation, abantu batama bakora vya bindi nyene bigana vya bindi nyene, abantu bama bariko bariyumvira ingene vyoba vyiza kurusha, n'abantu badaheba atanguye igikorwa aragikurikirana kugeza gihejeje. Ibi bintu mpejeje kudondora, kurondera ubumenyi, kugwiza ubuhinga, kuba umuntu w'umwete, kurangwa n'ubuziranenge, gukoresha ivumbura bishasha hamwe no kudaheba, nivyo bintu dukeneye kwiyubakamwo kugira ngo ibikorwa vyacu bibe ibikorwa abantu batazosuzugura. Mwibuke ko ivy'iterambere biciye mu budandaji bibamwo guhiganwa cane, kandi iyo umuguzi ariko aragura agura ivyo ashimye, ntakuraba mu maso ngo nuko utwenga neza ngo aca kugurira, araba ikidandazwa cawe ko agishima. Iyo akiguze kubera yagishimye ariko agasanga yacihenze ko ntagaruka, kandi acabwira n'abagenzi ko bokwirinda ibidandazwa vyawe. Ni vyiza ko twumva ikimazi co gushira ingufu muri kalite, mu kanovera k'ibintu dukora, kuko hazogera igihe ako kanovera katuvugire naho twebwe tutoshobora gushika, abatuguriye ibintu bagende barabivuga neza tutabibatumye kubera basanze ari ibintu bidateye isoni. Gukora ibishimwa, ico cari ca gatatu. Reka tuje ku ca kane ari naco duca turangirizako. Ica kane ni ukuba umuntu w'umwizigirwa. Iki nari kugiherako ariko ntaco, aho kija hose kirakenewe. Umuntu ashaka gutera imbere aba afashe urugendo rurerure, kandi urwo rugendo azoruhuriramo n'abandi benshi. Bamwe bazoba arabakorana nawe, abandi bazoba arabakozi biwe, abandi bazoba arabahiganwa nawe, abandi bazoba arabamushigikiza uburyo, aya mabanke n'ama microfinance n'abandi. Abo bose kugira ngo mugendane mushikane kure birasaba yuko ubura umuntu w'umwizigirwa. Hariho ingeso mbi abadandaza bamwe bamwe bafise, aho iyo ariko aragurisha ikidandazwa ciwe agerageza kugutega imitego no kukubesha kugira ngo arabe kwico covamwo, ntiyiyumvire inkurikizi ivyo bintu bizomugirako. Ivyo nivyo bituma hariho abantu bagura rimwe ntibagaruke. Ushaka gushika kure akora mu buryo butuma uwumuguriye aguma yipfuza kugaruka, akora mu buryo butuma banki imuhaye amahera iguma imurondera ngo basubire bakorane. Iyo usavye ideni nturisubize, uba uri kurica imigambi yawe wewe nyene. Kandi murabizi, iyo umudandaza ahemutse kenshi haragera igihe amabanki ahanahana izina ryiwe, ukibaza ngo ninahindura nkaja ahandi ngo bazompa ingurane, ariko ugasanga bwa buhemu bwawe bwaramaze kugara imiryango y'amabanki uzokenera ugeze imbere. Umuntu yemerewe kubesha n'uriko arakora ibisa na vya gikere, bimwe vy'igikere, ashaka gusimba rimwe ayo mafaranga yacikane bice biherera aho nyene. Ushaka gushika kure ategereza gukomeza ubwizigirwa kugira ngo abo bazoza barahurira mu nzira bose bame bipfuza gukorana nawe. Abakoranye nawe rimwe bace barondera ingene batosubira kurekurana. Uriya migambi ikomeye y'igihugu yerekeye aho abarongozi bacu bipfuza ko tuzoba turi mu 2040 n'ibihumbi 2060, ni migambi minini isaba ko abariko barakora mu bisata vy'iterambere
baba abantu bashobora gukorana neza n'abapartenaire batandukanye. Igihugu cacu kiri ahantu washaka hanagoye, ntitwegereye ibahari nk'ibindi bihugu. Ivyo birafise ingaruka kukoroherwa canke kugumigwa mu bikorwa vy'iterambere. Nitwashika ku rugero rwo gushora ibidandaza vyacu hanze, hariho ingorane tuzohura abandi batazoba bafise kubera bo bari kwibahari. Iyo rero uri mwihiganwa ukaba uzi yuko hariho intambamyi ufise abandi muri kumwe badafise, ucuraba ingene ukomeza nawe izindi mpande zawe kugira ngo aho uhobahoba haze kuduzwa n'izo mpande zindi wakomeje. Nk'uko nabivuze kare, hariho abantu bahurumbira isaha zo muri Suisse kandi zizimvye. Ni vyiza ko tushika ahantu ibintu vyacu naho vyoba ari vyo bigoye kuronka, abamaze kubimenya bakama barondera ivyo igihe cose. Ivyo rero ntibishoboka atabwizigirwa dufise, kandi ubwizigirwa tubuhere muri birya bisanzwe, birya bito bito. Iyo usezeranye ikintu ugikore, iyo cakunaniye ubivuge kare, iyo wasavye ingurane uyitange ku gihe. Ushoboye kuyitanga imbere yuko igihe gishika biba vyiza kurusha. Nimba uri umukozi ukora ibirengeye ivyo bakwitezeko, ube wa wundi atamukoresha yipfuza gutakaza. Nitwakora ivyo bintu bine, nitwaba abantu bafata ubuzima bwabo mu minwe batitega ko abandi babibakorera, nitwaba abantu bakora ibintu bishimwa, ibintu vyiza, ibintu do qualité, abantu bamaramazwa no gukora ibintu bidatomoye, abantu bumva zobatera isoni kwitirirwa ikintu bakoze kitameze neza, nitwaba abantu bakoresha umwanya neza, umwanya w'ibikorwa tukirinda kuwutakaza mu bitaduteza imbere, nitwaba abantu babizigirwa mu ngeso zacu no mu migenderanire tugiriranira n'abatandukanye duhurira mu bikorwa, nta nkeka intererano yacu nk'ugwaruka mu migambi minini y'igihugu izoba intererano ishimishije. Kandi kubera ugwaruka aribo benshi mu gihugu muri rusangi, ivyo bizotuma n'ivyagoye abatama bakuru bacu bitonona vyinshi, kuko benshi batanze intererano ishimishije. Nashaka rero iki kiyago ndakigarukirize hano, ndabashimira ukuntu mwanteze amatwi, nizigira ko ivyo ntashoboye gushikako mu kanya gakurikira bagenzanje baraza kubinoganza, kumbure naho noba ntavuze mu buryo butomoye, umwe wese aze gutomokerwa. Nuko mubandanye mumererwa neza, mukomere, mutere imbere, kuko muteye imbere igihugu kizoba giteye imbere. Murakoze.